Bakunzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kazi cyane muri kino kiganiro itegeko nkuko mubizi musanzwe mumenyereye mugishikirizwa na Jordan Alex mugisha mudukurikirana ku 103 n'ibice bitatu hani Bujumbura mugidukurikirana kandi ku 105 n'ibice 4 hagati mu gihugu ni muri Kazoza FM kazi cyane rero muri kino kiganiro itegeko muri baza muti uno munsi mbega tuganira ibiki uno munsi tuganira amategeko yerekeye akazi abakozi n'abasanzwe baba barongoye abakoresha sindije nyine muri studio uno munsi nagendewe natibiteka no kugenderwa n'umupfasoni asanzwe ari umushingamanza turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi rero kubona uno munsi twatebiteka no kuba twagendewe n'umukenyezi asanzwe ari n'umuhinga mu vy'amategeko niteka kuri Kazoza FM ndagwaye kazi murakoze cyane Dani narinzi ku kwezi kw'abakenyezi kwaheranye na Mars ni kurahera gose kuko itegeko ni rya mbere tugeze mu kwezi kwa kane ntitwari bwaronka umukenyezi kuri jewe rero ukwezi kw'abakenyezi kuzoherana no niki kiganiro itegeko kuri jewe niho giheranye reka natwe tubitomboreremo reka uraba ariko baradukurikira reka ndagusabe utangure widondora ego jewe ndi umushingwamanza nk'uko wabivuze nitwa Maître Ancilla Nigaba ego nkaba sanzwe nkorera muri ico gisata nyene c'amategeko kuburana no kuburanira cyane guharanira mugabo harimwo no gutanga impanuro ku bakozi canke no kubakoresha yego mwakoze cyane kubona mwatugendeye murakoze cyane namwe kudutumira ya muko rero nari mpejeje kubivuga abakunzi uno munsi tuzakuganira na cyane amategeko y'akazi hano mu Burundi nkuko dusanzwe tubibabwira kenshi kino kiganiro ntikivuga vyose mu mategeko ariko turabaha igicapo nyamukuru kiba kiri muri ayo mategeko ko turi kwije ryo kugwiza umwimbu tuba twifuza vy'ukuri yuko mumenye amategeko iruhande y'ivyo mugashobora no kugendera abahinga mu mategeko kugira bashobore kubaha impanuro mu bikorwa vyanyu vya misi yose byo kwiteza imbere ngo ejo canke hirya yejo nimuzosange mwaguye mu kiyaga mucita ikiziba musanga mwakoze amakosa yo mu bikorwa vyanyu atajanye n'amategeko mugasanga murahomvye rero turabibigisha tukababwira ibikuru biba bihari muri ayo mategeko ikibazo ca mbere mushingwamanza amategeko mu Burundi yifashe gute na cyane yerekeye akazi haba ku bakozi haba ku bakoresha amategeko novuga ari yubahiriza akazi hano mu Burundi arahari kandi ayo mategeko arakingira umukozi kandi aranakingira n'umukoresha rero novuga yuko mu gihe umukozi n'umukoresha bose bayisonze akazi karaheza kagenda neza n'iterambere ry'umukozi rikagenda neza ariko hari igihe akenshi umenga hagati y'umukozi n'umukoresha hagiyemo nk'igihome aho umwe umenga ariko arondera amahera umukoresha nawe ukamenga ariko arondera akazi gusa muri ico gihe nawe ugaca usanga rimwe na rimwe ivyo bica bituma mu bisanzwe igihe cose uri novuga mu gifaransa sur défensif kwirarira umwe kuvyiwe akenshi biroroshe cane kugwa muri ryakosa mu makosa nta mugaca usanga ivyo byose bice bizana conflit hagati yabo bantu babiri kandi hategerezwa kuba harmoni hagati yabo kuko iyo ivyo bintu bigiye bijana umukozi n'umukoresha bituma umukozi yunguka n'umukoresha kunguka ngira turaza kubiganira aho duhagarara cyane kuko ngene umukozi ashobora kunguka no mukoresha kunguka atagukwegana kugiyemo ariko akabazo ka kabiri imbere yuko dushika kuri ivyo ndakubwiye turamaze kumva yuko mu entreprise canke mu mashirahamwe atandukanye aho dusanga hari abantu bidoga ko amasezerano yabo yama ari amasezerano aguma yisubiriza ugasanga baramuhaye contrat mugabo ni contrat yayindi y'igihe gito canke ico bita contrat à durée déterminée
ugasanga arakoze umwaka ibiri baguma bavuga ngo bazobisubiramo ivyo oye biremewe hakaba hariho n'uyundi mama kubera bazinanye na runaka canke yazanywe na runaka yashikiye kuri contrat indéterminé ivyo mu mategeko y'u Burundi ndaco bifise bivuga ikintu ca mbere coco nuvuga nti contrat y'umukozi ntivuga ngo nakazanywe na runaka canke nakazanywe na runaka ariko contrat ni contrat iri hagati n'amasezerano ari hagati y'umukozi n'umukoresha ico ni cambere ikindi nuko mwavuze ikijanye n'amasezerano yisubiramwo contrat à durée déterminée renouvelable nibaza ko ico mwashatse kuvuga ariko no babwira yuko kuva mu mwaka wa 2020 mu tariki 24 z'ukwicumi na rimwe niba ndibuka neza itariki harasohotse itegeko rivuga yuko rigenga iyo contrat à durée déterminée ndetse bikavuga yuko iyo contrat à durée déterminée ishoboka mu bihe kanaka kandi ivyo bihe bizwi neza no kuvuga nk'igihe umuntu ariko akora akazi gaherana n'igihe kanaka dufate yuko nakazi gatangura le 1er janvier kakazoherana na le 31 décembre aho birumvikana yuko iyo contrat iza kuba ya durée déterminée ariko kuyisubiramo kandi le renouvellement yayo ico itegeko ntigemera iryo subigwamwo ry'iyo contrat muri ico gihe haca haba ico bita contrat à durée indéterminée donc urayimuha canke uyimwime uramuha iyo indéterminée canke nukuvuga ngo muri ico gihe akazi karahera iyo ya tarike igezweho akazi karahera abandanije naho nuko abayinjiye mu yindi contrat kiretse bivanye nuko birashobora gushika ugasanga habaye yuko kumbure ico gikorwa kanaka kitari bwahere neza ico gihe naho umukoresha n'umukozi baravyumvikana kumbure bakiha ko kanya karenga kugira ngo barangize neza igikorwa mbega ivyo biraba amashira hamwe ya leta privé canke ama ONG biraba bose canke biraba umugwi umwe wo bakoresha canke mu mashira hamwe itegeko ry'akazi riraba abanyakazi bose rikaraba nabanye nakazi bose ego ntiriraba ngo umugumwe n'umugwe wundi ni itegeko ry'akazi mu gifaransa bayita code du travail et ça régit le travail en général bega ikindi kintu naco aho nyene nkuko hari abantu benshi bakunda kubivuga turavyumva umuntu akavuga ati jewe ndashaka ko ndi mu kazi hariho ivyo nsaba vyiyongera no kuvuga bivanye n'akazi mbona afise ndagomba ibintu vyiyongera bitandukanye n'amasezerano aba yaragiranye n'umuntu ndaguha akarorero kugira bitahure umuntu araje mu kazi avuze ati burya twebwe akazi gakwiranye n'amafaranga 300 warabisinyiye mugabo baci bakongera ko kandi kazi muri uwo mwanya uri kurakora akazi kenshi kandi katari gadahuye n'amasezerano mwagiraniye n'umukoresha abantu rero akacatinya kuja kuvuga ati no ibi ntibijanye ntibikwiranye neza n'akazi mwampaye rero ndakeneye ko dusubiramo amasezerano canke mu gico mwiyongeye kugasanga rero mukoresha nk'ubu nabaciye adadaza avuga ngo ngo muri ya contrat urazi ko hari akantu bakunda gushiramwo ngo birabaye ngombwa yuko witanga mu bintu bimwe na bimwe urameye kuzokwitanga ukaca uvuga ego kubera ubukeneye akazi uvuga ego ntaba ya specifie neza ati ibi nibi urabizi mu kazi nonaho amategeko aragukingira arabikwemerera yuko usaba novuga nti ikiri hejuru gatoyi kuko nawe bakongeye ko ibi akazi kadahuye neza n'amasezerano wasinye
mu bisanzwe amasezerano y'akazi aravuga ku kazi ka buri muntu wese kakavuga ayo masezerano akavuga no ku gahembo ka buri muntu wese rero muri ico gihe igihe uzi yuko ari akazi kanaka mugabo ukamenya nuko n'umukoresha arafise uburenganzira bwo kuguhindurira bivanye n'ibikenewe ni naco gituma uzosanga rimwe na rimwe haraba de promotion nico gituma natanguye mvuga nti mu gihe habaye umwimvikano bose bakumva yuko bafise bategerezwa kubahiriza ico basezeranye niho umwe wese yunguka nico natanguriye ko mvuga aho rero muri ico gihe nico gituma byose bivana n'umwumvikano umukoresha n'umukozi mu manegociation bagiranira umukozi arashobora gusaba kongerwa umushahara kawongerwa canke umukoresha kumbura akamubwira ati bangira kabangira ibyo byose ni ibintu bishobora guba hagati y'umukozi n'umukoresha canke umukoresha nawe nyene akavuga ati ntibishoboka umukozi akatora kubandanya canke guhagarika kuko umwe wese arafise uburenganzira bwo guhagarika aya masezerano igikuru nuko yahagarika biciye mu mategeko guhagarika rero biciye mu mategeko ni nka gute guhagarika biciye mu mategeko nuko umukoresha mu gihe yirukanye umukozi ko n'akaruriro ntanze mu gihe umukoresha yirukanye umukozi kuko birashoboka umukozi arashobora kuba yagize ikosa canke bivanye n'ico ashaka kumwirukanira hariho ingene umukozi aheza agatekerego mvanye n'ivyo canke igihe kanaka ari ico bita préavis rero muri ico gihe umukoresha aza ku respecta préavis hanyuma mu gihe yirukanye umukozi atagituma kiboneka canke giciye mu mategeko agaheza umukoresha aramuha préavis akamuha nico bita indemnité de licenciement kandi akanamuha nico no kwita indishi yakababaro dommages intérêts rero n'umukozi iyo nawe nyene ahagaritse akazi bidaciye no mu mategeko nawe nyene arafise ivyo ategerezwa nawe nyene arafise ivyo asabwa umukoresha nawe nyene arafise ivyo amusaba nukuvuga ariho ya préavis kandi nawe nyene arashobora kugira des dommages intérêts gutanga des dommages intérêts rero ni bishasha ati nyene yego kanya niyo umukozi ataye akazi gata bidaciye mu mategeko nawe nyene amategeko aramuhana yego tuganire kuri ca kibazo gute uno munsi hariho ugukwegana hagati y'umukoresha nkuko twabivuze tugitangura umukoresha hamwe n'umukozi umukoresha akavuga tutegerezwa gukora unzanire inyungu umukozi ugasanga avuga ati urandenganya ahubwo wewe unkoresha ibirenze ivyo twavuganye gute bashobora kubaho mbumvikana umwe wese navuga hakabaho ganyaganya amasezerano ganyaganya ku buryo umukozi atavuga ati ndariwe imitsi umukoresha atavuga ati urampombeje kanje karapfuye ivyo kandi birashoboka kuko hariho ibintu bibiri mu notandukanya munyemere ndabishe mu rurimi rw'igifaransa hariho icitwa management des ressources humaines hakaba na gestion des ressources humaines la gestion des ressources humaines va se limiter kuri administration donc kuraba ivyo abakozi donc umukozi yatonze kuraba ya mategeko mbega ariko arakora mbega yatonze sangapi 7h30 niho yarari mbega yari kwija amasaha 8 ariko akenshi ivyo naduza gusanga bitaza gufasha cyane umukoresha management nayo iriyetanda beaucoup plus irarenza ikaja no kuraba ico no kwita le bien-être y'umukozi ingene umukozi amererwa neza aho rero ni hamwe umukoresha acarengera vya bindi vyanditse muri ya masezerano agashiramwo kwigisha umukozi agashiramwo ingene umukozi ashobora kwiteza imbere
ari naco rero ari naho rero usanga hariho ganyaganya mu gihe umukozi akoze neza akazi reka ntanga karorero unyemere ndagutange kwa karorero wewe nyene donc no munsi uriko urakora muri Kazoza FM ukoze neza muri Kazoza FM no kuvuga ngo uriko urakora experience yawe hari devise be your own boss kugira ngo ejo uzobe your own boss nuko uzoba warashoboye kwisurpassa ukikorera kazoza no kuvuga ngo muri uyo mwanya umukozi ariko arakorera umukoresha wiwe akamenya ati aha ndiko ndiga kandi ndiko ndaronja ibiko donc experience yanje akamenya ati aha mu gukora ndengeje ninarenza uno munsi sinkore 8h nkagira 9h bishitse canke ivyo nahora nkora muri 8h nkagerageza kubikora muri 4h donc nkarenza uko nsinje muri bya bindi ngo ntegereza gukora 8h kuko nico nyari 8h au travail rero na 8h de travail. Okay, ego nityo. Kugira amasaha 8 ku kazi n'amasaha 8 y'akazi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora gutonda ngaha ku kazi ariko ugasanga ari abakozi benshi baje imbere y'ama machine ugasanga ari kuri Facebook canke ari mu wiki ni ibintu byinshi bishobora gusamaza umukozi. Ariko ujya mwanya afise temps libre aho ngarutse kumukoresha ujya mwanya umukozi afise temps libre agaca agenda akagira recherche kanaka bivanye n'ivyo ahora akora no kuvuga ngo umukoresha ntiyaje kuraba ko Dani ariko aravuga kuri micro kubera iki kubera imbere yo kuvuga kuri micro hariho ama recherche za kugira rero muri ico gihe ugasanga ivyo bintu biriko birafasha radio Kazoza kandi biriko biranagufasha na wewe ari naho le développement personnel y'umukozi ica y'intervenant cane gose rero muri ico gihe umukoresha agashobora korohereza umukozi muri développement yiwe n'umukozi agaheza agakoresha développement yiwe mu kazi ariko arakora ico gihe rero umukoresha aronka rendement nini n'umukozi araduza capacité yiwe aho rero niho navuze yuko iyo bigenze neza akabiyo harmonie habaho ganyaganya kuri mwese rero umuntu atari ko arabikorera kwivyo hazogera igihe aje kwikorera ariko aje kwikorera atabishoboye kubera iki kubera yuko ntiyashoboye kwimenyereza gukora uko bikwiriye agashaka igihe aronse materiel guca ayikorera ubwo nyene ariko hariho materiel yabaye à sa disposition kuva kera ariko atashatse kuyikoresha kubera ico gihe ariko akorera umukoresha ugaca usanga vya bindi ya paresse yagize kumukoresha iramukurikiranye no mu kazi kiwe rero mu gihe umukozi akoze neza akazi n'umukoresha akamworohereza baganya bose ni ca gihe par exemple umukozi acerewe tugiye muri management umukoresha araba mbega ni kubera iki acerewe mbega acegwa kenshi mbega ubwo nta ngorane yoba afise ziri nyuma bigatuma yiyenteresa ku mukozi ku buzima bw'umukozi iyo ni management mugabo mu gihe acegwa bakamwandikira ikete acerewe irindi avertissement ico naco nyene urumva yuko gica gituma haba yangwano hagati y'umukozi n'umukoresha ico rero kirakomeye cyane kuko turazi neza yuko hariho abantu benshi duhora twumva ngo ntaka ntamukunda ngo ntaka namukunda rero uguye makosa nk'iryo avuga ati basha ndaronsa aho namukura birababaca mugabo reka mvuge nti mbega mu mategeko kuvuze tiganyaganya haje umuntu yoca yumva ati none nkoze cyane umukoresha zosho hari ivyo duhora twumva hanze sinzi ko ngaha mu Burundi bihari ngo les heures supplémentaires ugasanga barazihembego hamwe avuga ati jewe ndimo narukora amasaha 8 nzokora amasaha 16 indongozi zacu guhera ku mukuru w'igihugu akavuga bati igihugu cacu gikwiye gukora amasaha 28 kuri 28 kandi si nivyo gusa hari ama entreprise amaze kuvyumva aho duhora tubona yuko hari ama entreprise akora amasaha 28 kuri 28 si menshi ariko ariho
none masaha 28 kuri 28 uvuze ati amasaha 8 mu gitego cy'amategeko bavuga yuko dukora amasaha 8 mugo umuntu akavuga ati jenzo ndakora 12 sivyo ayo masaha muri iyo ganyaganya waruvuze baducoya amahembero byose navuze ko ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha hari ikintu navuze c'amasaha 28 ku kazi n'amasaha amasaha 8 ku kazi ntacyo tuyashe kuri 28 donc amasaha yose umara ku kazi ntaba amasaha yo ku kazi aba amasaha y'akazi ni ukuvuga ngo mu gihe umaze amasaha menshi ku kazi mu bisanzwe uko biruka amategeko abitekanya no mu Burundi amategeko yo mu Burundi nayo nyene ategekanya ico bita les heures supplémentaires ariko ni ikintu naco nyene kiba gikeneye contrôle muri sense yuko urashobora ariho abantu benshi bapointa mu kwinjira canke bagasinya umuntu agiye kwirimita kuri ivyo hariho abusanga aciye ateba ku kazi hanyuma ugaca usanga yatevye ku kazi uriyo gutaha 17h30 yatashe 18h ifo kurambigiza 18h yari ku kazi rero naco nyene numva n'ikintu naco nyene umukoresha abakoresha baraba bakaraba koko yuko uyo muntu yari ku kazi yari ko arakora canke yahatebeye gusa atari ko arakora kuko hariho n'abaca bavyitwaza ati jewe bijya da technologie irerekana neza yuko natashe 18h ariko yerekana ko yatashe 18h muga ntiyerekana ko yari ko arakora rero nivyo navuze ko ari umwumvikano uri hagati y'umukozi n'umukoresha ndetse niyo umukozi agiye gukora les heures supplémentaires aranabisinyara aranabivuga akavuga ati akazi kageze ngaho kageze nka umukoresha akamuha uruhusha rwo kubandanya akora kubera yuko kuko no mu gahembo kiwe araplanifia abakozi bose ntiboca bavuga ngo tugiye dukora aya masaha ngo tuzohembwa les heures supplémentaires kandi bitari planifié à l'avance kuko il y a un budget donc l'entreprise kanaki irategura budget yayo iyo budget kabariyo izohemba abakozi rero mu gihe abakozi rero bacavuga ngo nitwarenza ngo tuzoca turonka les heures supplémentaires ugasanga ntibiri muri budget ntibonetse urumva ko haca haba izindi nduru ari naco gituma umukoresha n'umukozi babivuganako hanyuma umukoresha akamenya ati uno munsi Dani ariko arakora yarengeje umwanya lundi yarakoze 2 heures supplémentaires par exemple mardi yarazikoze canke reka duhagare kugira ngo budget ntitose kare canke iyo umukoresha bafise nivyo vyose ibi vy'intervena ni vyinshi ku mukozi no mukoresha nico gituma abantu babiri baba kwikumvikana kumvikana nimba hari ikintu kigoye twarabonye ko ari ikintu c'amasezerano uravuze uti umuntu ari mu kazi akwiye kuba ari ku kazi ntaba ari juste yatonze ku kazi reka mvuge gutyo mu kazi mbe hajya bivuze gute naba ariko arakora ntaba yatonze ku kazi gusa mugabo rero kandi turabona hariho abantu atonda mu kazi aba ari ku kazi ariko arakora ugasanga hari ibintu byinshi vraiment yungura entreprise mugabo kubera mu Burundi dusanzwe dufise kibazo c'akazi gihari yavuga ati tumuduze munduze kama munshira ahantu haboneka babandi bita ko ari bihangange niba bimuhe hariho abantu rero duhora twumva bakora nabi ugasanga baciye baparanganya akazi nka dufate nk'ubuye umuntu mu informatique aca yica informatique yose aho hantu dufate nk'umutekinicien usanga arepara ivyuma ugasanga aciye ashiramo ivyuma ibintu bipfuye kubera banse kumuha amafaranga yiwe asaba kuko peut-être akora neza abona ko ari sawa bigaho ni responsabilité y'umukoresha kubona yuko uyu muntu akora neza dukwiye kumwongera canke uyo wundi yakoze amakosa arovandika agateka kiwe kuko peut-être azana ivyiza nibimeze neza muri entreprise
ho kurindira ngira gushika umunsi umukama yavugiye kuri ku murongoye. Uyo agiye kwica ibintu ngo kugira ngo vandika ibintu ari mu ikosa kandi ararihanirwa abakwiye no kurihanirwa kuko nikosa ikosa mu kazi rirahanwa mu kuhovandika nukora amakosa ariko mu kuhovandika haraba ibiganiro hagati y'umukoresha n'umukozi hanyuma ndetse n'amategeko yarategekanije ivya conciliation yarashizeho hariho na inspection du travail ishobora no kubafasha kumvikana ariko kuca ugenda gukora amakosa wose umuti na gatoya ahubwo uriko wikwegera bibi cyane kuko uraheza ukabihanirwa kandi vy'akarorero ashobora no kwirukanwa burundu kuko urumva nk'uwoba a supposer encore une fois dutanga akarorero ko ngaha mu radio umuteknicien aravyishe iradiyo irahagaritse ko kwemeta nk'iyo ni faute lourde kandi faute lourde irahanwa ihanwa gute ihanwa ni sans indemnité ni de préavis ni de licenciement kandi ntana yandishe akaba baraheza akaronka ataha gutyo kandi des fois même hariho igihe aba yononye ibintu ibyo bintu yononye ugasanga bitegerezwa kuva muri kagashahara kiwe yarasigaranyemo gatoyi gasanga muri ya decompte finale yiwe irakozwemo no kuvuga yuko ni vya bindi byo kubona yuko uri gukorera ikibi kumbura umukoresha mugabo ugasanga nawe uri kurikorera ikibi kinini cyane ntibibereye rero guca mu kuhovandika gukora amakosa ahubwo kuja ku meza mukaganira mukagira negociation n'umukoresha. Hariho ibintu tuzi ko abakozi bose begizije n'amategeko y'akazi mugabo usanga bidahari ivyo turanabibona n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ivyo abakozi n'akazi yabonye mu mashirahamwe atandukanye ugasanga ntibabarihira INSS donc kubatekaniriza kazoza ugasanga ntibabavuza sivyo ugasanga icibagiwe coco ni citwa credit umukozi arafise gushobora kwitunganiriza utwiwe kugira yiteze imbere agasaba ejo no kwita ingurane ugasanga ico coco ni kibaho biga mu mategeko hoho biramutse bishitse ugasanga umukoresha wawe ivyo bintu ntavyakora kandi umaze igihe kirekire uca bitwarahe ivyo vyose birahari mu gihe umukoresha atakotirije umukozi bikwiriye naho nyene hariho amategeko amukorako kandi anamuhana rero ikintu cose gitegekanywa n'itegeko ry'akazi yaba umukoresha yaba umukozi ni ikintu bategerezwa kwitondera hanyuma bakagikorerako kumbure gushika no munsi nta na hamwe hari yuko umukoresha ategerezwa guhingurana umukozi ariko mugabo a partir ya salaire yiwe umukozi arafise uburenganzira bwo gufata ingurane muri banque par exemple rero muri ico gihe mu gihe atoroherejwe ngo ahembegwe kuri konte yiwe ico naco nyene urumva umukoresha ntaba yashatse kumworohereza rero naho nyene haca haba rero kwa kunyinyurana rimwe na rimwe ugasanga bavanye nabi hajemo bimwe vyo kwitwara bariko baritwara muri ico gihe iyo bigeze ngaho habaye conflit hagati y'umukozi n'umukoresha hari abaho conciliation d'abord hari abaca muri inspection du travail haribona mu nyuma bakaja kwitwara muri sentare ivyo vyose uburyo bwo kuhovandika canke bwo kwitwara burahari amategeko yarabutegekanije yego barambwiye mu buhinga bw'ivyuma yuko amasaha yagenewe kino kiganiro ageze ariko kandi ndumva yuko hariho byinshi twategereza kuganira reka tube turabangiriye tugarukirize ngaho kino kiganiro yego ndagushimira cyane Ancilla kubona waje watwumviye ukaza kugira ushobore guha umuco abadukunda
ndagushimiye cyane nawe Dani kubona wanyizeye hama ukantumira muri kino kiganiro. Nizere ko ikindi gihe rero uzogaruka ukongera ukatubwira kuko watuganiriye byinshi byiza mugabo kandi kubera umwanya watekanijwe mu kiganiro usa n'uheze unyemereye ko tuzosubire tuganire. Ego cyane nta ngorane tuzosubira tuganira. Ego bakunzi mwariko murakurikirana ikiganiro itegeko ndabashimire cyane mwari kumwe na Jordan Alex mugisha mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu.